Umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deogide Rurema ari kumwe n'abayobozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji ndetse na bamwe bo mu bayobozi bajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara aho twovuga intara ya Muramvya, Ngozi na Kayanza bagorobeje kuri wa 16 Kigarama umwaka w'2020 muri komine Muruta na Gahombo zo mu ntara ya Kayanza aho ariko ararangurira ibikorwa vyo kurima no korora mu buryo bwa kijambere. Intumbero nyamukuru y'urwo rugendo ngo nukugira abereke uko ariko arakora iwe ngo nabo baje kubikorera iwabo abene gihugu barabire ko bashobore kurima no korora mu buryo bwa kijambere, ndetse anavuga ko mu minsi ikurikira nabo azobasanga iwabo kuraba uko bariko barabikora. Murazi ko muri leta mvyeyi leta nkozi nyene shwara umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye aduhimiriza mu bushikiranganji tujejwe bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije kushira imbere imigambi ituma umunwa w'umwene gihugu wose uronka ico ufungura, hanyuma n'umufuko w'umwene gihugu ukaronka amafaranga. Naco gituma rero no munsi nashimye kwishikira ku rubuga nkuko twama tubigira turi kumwe n'abayobozi bakuru mu bushikiranganji hamwe n'abandi bajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara kugira ngo tubereke ibyo turiko turakora ku rubuga ko natwe koko nk'indongozi twigisha ivy'abene gihugu bokora tubabereye akarorero. Twagiye muri iyi ntara ya Kayanza hariya muri komine ya Muruta aho hari aho ndiko ndarangurira imirimo y'ubworozi butandukanye bw'inka, ubworozi bw'inkoko n'ubworozi bw'ingurube, nkaba kandi naremeye kuja mu bagwizambuto kugira ngo mfasha bene gihugu nabo kugira ngo baronke imbuto zirobanuye aho duherereye. Naha nyene aha ni muri komine ya Gahombo aho naho nyene mfise umurima ndiko ndagwirizamwo imbuto. Aha rero ico dushaka kwerekana nuko tutavuga amajambo gusa ariko amajambo aherekezwa n'ibikorwa, hanyuma nk'uko leta mvyeyi leta nkozi biduhimiriza ko tuba indongozi zitanga akarorero. Nico gituma nazanye abayobozi bakuru bo mu bushikiranganji ejo cyangwa hirya y'ejo naje nzoja kuraba ibyo bariko barakora kugira ngo twerekane koko ko atari amajambo ariko ari ibikorwa. Iciza rero nk'uko mwashoboye kuvyibonera aho hose twaciye abene gihugu ndiko ndabashira mu makoperative nibo dufatikanya haba mu kurima haba mu gutera no mu gusarura, bagaca baharonkera akabiri, baraharonkera uburyo bigaca bituma bashobora kwigisha abana, eka mbere ubuhinga bakuye ngaha bacawujana iwabo. Abanyagahombo barashimira cyane umushikiranganji Rurema ko yabazaniye iryo terambere, bakanahamenyera ubuhinga bwo kurima no korora kijambere kandi bakanaharonkera n'amafaranga yo kwikenura. Kubahwa umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi turamukengurukiye ku iterambere yazanye ngaha, biradufitiye akamaro cyane, yatwigishije kurima neza kijambere, ubu ndibaza ubu twatanguye kubimenya. Yaratwigishije kurima ku murongo, aha twari tuzi kurima ku murongo byose yarabitwigishije. Aya twari tuzi guca imikobeko, ariko imikobeko turabona iradufitiye akamaro, ahubwo twosaba yuko yoshishikara akagura igihugu nyene hakaba hanini kugira tuze turabasha gukora. Igituma bidufitiye akamaro si nikindi, turaza tugakora tukaronka agafaranga
tukaronka akarasiyo k'abana aragakaramu tugurira abana tukabagurira aragakaye tukabagurira eka nta na kimwe tubuze ahubwo nashishikare aduteze imbere kugira ngo tubashe kwiteza imbere na twebwe ntitubikore ngaha honyene tuvyige tubijane n'iwacu kugira tubandanye n'iwacu twigisha n'abandi batoba baje ngaha. Ubuzima bwacu bwa minsi yose twasanze ari iterambere ryiza ngaha kuba umutumba yatuzaniye kurima kijambere bigatuma natwebwe mu mufuko wacu hatigera haburayo agafaranga. Byatumye tubona yuko ari iterambere ryiza uko umunwa wacu utazokwigera ubura icyo ufungura kuko duca amafaranga natwe mu by'akazi aduhaye muri yindima kijambere. Je mu bisanzwe mbanga haya muri Businde ku metro zikeya mvuka nyene hanyuma cyo mbona twanye iterambere bikwiye nyezina kubona iwacu tuzi nyene barima nk'izindimo nk'izi iya usanga hariho abantu ubuzi bwaje buhabwa abantu nyene bingaha nyene ku mutumba gutyo naho kumane gutyo baheganye no ngaha ku kinywabuki hanyuma beshe kubungura ubwenge bijanye n'uburimyi byaduhaye icigwa kungene natwe zizoza kurima kijambere mu bivanye byo kurima ku murongo no guca imikobeko no kurima imbuto zisobanuye biraduha gutandukanya tukabona iciza kungene dutandukanye imbuto. Akaro niko karusho iyo tuvuze tuti umuntu wa umwene gihugu ronka ibyo ufungura ariko n'umufuko uharonkere uburyo amahera ni iki tuba dushaka kwerekana mu bene gihugu mu gihugu hagati. Aho twaciye hose harimo n'abagoronome bo mu komine harimo n'abafundi b'indimo bo ku mitumba aha ico twabahimirije nuko nabo nyene umwe wese ku rugero ariko haba ku mutumba haba mu komine haba mu ntara abera nawe akarorero abandi agahimiriza ibintu akora. Ubu turiko turavuga tuti habe imirima y'akarorero haba ubworozi bw'akarorero kuva urwego rw'igihugu ku ntara mu komine eka no ku mitumba ni bidushaka gutangurira kwerekana kugira ngo ntibazoze bavuga ngo turiko turigisha ivyo natwe tudakora. Umwe mu bayobozi bakuru bari kumwe n'umushikiranganje arashima ako karorero keza umushikiranganje aberetse ati nabo bagiye kubikorera iwabo abandi babarabire ko gutyo umwimbu wiyongere umunwa wose uronka ico ufungura kandi n'amafaranga aboneke. Birekanye kuba ubworozi kugira ngo dushobore gushika ariko arakora imigambi itandukanye haba mu burimyi haba no mu bworozi kugira ngo turabe uko vyifashe. Tukaba rero twashoboye gushika mu mirima novuga itandukanye twahereye muri komine Muruta. Aho muri komine Muruta twonye yuko umushikiranganje ariko arakora ibyo twavuga ibikorwa bitandukanye mu burimyi hari biterwa bitari bike biriko biragwizwa hakaba kandi n'ubworozi butandukanye bwa ubworozi bw'ibikoko bito bito eka mbere n'ubworozi bw'ibikoko binini. Hama tuvuye ngaho twashoboye gushika no muri komine Gahombo naho nyine aho twasanze hari umurima munini cyane murima w'ibirayi ntanyi murima uteye igomwe umeze neza cyane. Rero uko twayibonye twabonye neza yuko ibikorwa biriko birakogwa ari ibikorwa koko bihimbaye natwe tukatwaronsa akade kugira ngo dushobore kuvyibonera. Ico rero twovuga twakuyemwo kaba yakaryo bwa mbere na mbere ko kuraba neza biriko birakogwa buhinga butandukanye bukoreshwa. Hama kandi turetse ku buhinga vyatweretse neza ko natwebwe dutegerezwa kwitunganya aho dusanzwe tuvuka mu ntara zitandukanye kugira ngo natwebwe dushobore kuza turereka abene igihugu mu bikorwa bitandukanye tuba twatunganije ha mu burimije n'ubworozi dukoresheje ubuhinga butandukanye. Rero novuga yuko vyabaye ibintu vyiza bihimbaye cyane uko twakura icigwa kidasanzwe uko ubu mbere twavuze tuti natwebwe ubu dufashe umwanzuro yuko aho bukera natwe dutegerezwa gusubira mu ntara zacu tuvukamwo kugira ngo turabe neza yuko twitunganije neza eka mbere n'ubuhinga bumwe twabonye
haba mu mirima hano ubworozi bizodufasha natwe kugira ngo dushobore kwitunganya neza iyo dusanzwe tuvuka.